Agacimbiri Donzi ko muri komine Burambi y'intara ya Rumonge gasanzwe karonswa ibinyobwa vya Brarudi rimwe mu ndwi ku munsi wa kane n'ujejwe kubikwiragiza muri ako gace yitwa Ndekuriyo. Igitangaza abanyagihugu bo ku Gacimbiri Donzi ngo nuko iyo inzoga zizanywe mw'ikamyo zigashikirizwa kw'idepo igenzurwa n'uwitwa Mwiteneza afadikanije na Ndayambaje, abo badandaza baca batanga amakazi atarenga 3 y'inzoga y'ibiyeri ku tubare dukeya two mw'Idonzi, bagaca bamenyesha ko za nzoga zanwa na yakamyo zaheze nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Aha mw'Idonzi haje ikamyo yuzuye ibiyeri y'umugwizatunga yitwa Ndikuriyo. Ivyo biyeri babishikiza bo bita Mwiteneza be na Ndayambaje, nibo bahakora ari babiri. Rero uko bimeze baca bafata ikaziya nka 3 abantu bahari bakazitanga mu bubare bakabaha bakanywa. Inyuma y'iminota 10 iyo kamyo uja wumva ngo inzoga ziraheze. Abo badandaza uko ari babiri baca banyegeza inzoga zisigaye kugira bazozigurishe mu nyuma ku giciro kiri hejuru cane. Uyu munyagihugu aradondagura utundi duce izo nzoga za Brarudi ziheza zikaja kugurishirizwamwo. Baca bagenda ahantu bakazinyegeza mu mazu kwa Mwiteneza na Ndayambaje. Bazinyegeje baca baza kuzitora ku macupa mw'ijoro isaha 5. Saa 5 inzoga ziba zitanguye kugenda, zijana aho bita ku Kiri, zijana aho bita ku Midodo no muri Bugarama, aho ikiyeri kikakigurwa 5,000. Abanyagihugu bo ku Gacimbiri Donzi ko muri komine Burambi y'intara ya Rumonge basaba abarongoye igipolisi ku rwego rw'intara na komine n'umushikiranganje w'ubudandaji ko bokurikirana bakanagenzura ingene ibinyobwa vya Brarudi biriko biradandazwa aho ku Gacimbiri Donzi.